uno munsi reka ndababwire inkuru ya Otabenga nkuko yakozwe ko ubushakashatsi mu bitabo by'amateka na Professor Jamal April. Otabenga ari umusore yabayeho byanyabyo muri kimwe ndetse mu bihugu biri muri Afrika yo hagati. Igihe kimwe Otabenga yaravuye guhiga akiri ko arataha mu rugo, ahageze asanga agatumba kiwabo katewe kari gusha, asanga nta muntu n'umwe akiri muzima ku gatumbi wabo, abantu bose bahagiye hasigaye ibiziga byonyene. Otabenga aburi chefu ni cyaruguru agatumba kiwabo atawusigaye, atumutwe aburi yava niyaja kuki wabo ndetse bari batewe n'umwami Leopold n'igisirikare ciwe bwite. Kuko batera bagafata abantu bakajya kubakoresha uburetwa mu mirima yo hanze. Otabenga nawe yisanga muri iyo nkubiri nyene, baramutwara bamutwara n'abandi bajya babatwara kubakoresha mu mirima ku gahati yo hanze. Maze umunsi umwe haza umugabo w'umuzungu witwa Samuel Phillips Vena, agura Otabenga amafaranga make nk'aya abantu bagura ibiro bike by'umunyu, abaramutwaye. Maze uyu mugabo agura Otabenga n'abandi, abapakira mu bwato abatwara muri Amerika mu gace bita New York. Icyo gihe abazungu bari bafise umugenzo wo kuza gutora abanyafrika bakabatwara muri zoo cyangwa aho barabira ibikoko, nkuko mwumva kuri Musée Vivant, ni nako abanyafrika babagirira, bakabatwara hameze nko kuri Musée Vivant bakabafungirana, hama abazungu bakaza bakabakora ko ibyo bishakiye. Bifuza kubakubita bakabakubita, bifuza kubatsibura bakabatsibura, cyangwa buri kimwe bumva bifuza baragikora ku banyafrika bafungiranye mu makeji. Aho niho batwaye Otabenga. Abandi bari basanzwe bahari, ariko abantu babirabura ndetse baba muri New York babazwa n'ivya Otabenga ndetse n'agashinyaguro bakorera abandi banyafrika baraho. Maze umugabo yitwa James H. Gordon, umuvuga butumwa w'umwirabura, acaragenda aramugura Otabenga, amugura nkuko baguraga pupe nyine mu isoko nkuko bisanzwe, ndetse yamaze kumugura uyo James yamuguze kugira ngo amubuhure, amutwara ku ishuri mwigisha iby'ibanze, nyuma ahabwa akazi mu mirima y'abazungu, akomeza gukusanya udufaranga kugira ngo yisubire iwabo muri Afrika. Ariko ikibabaje, nyuma yo kubona udufaranga haba hatanguye intambara y'isi ya mbere, amato menshi yanga gusubira gufata ingendo, birangira Otabenga adatashe kandi wabo nyuma y'igihe kinini, yarashinyaguriwe, yarakubiswe, baramumuritse nk'ibikoko bamurika muri mize. no kubona ubufaranga bwinshi yakoreye muri iyo myaka yarase maze kubohogwa, ndetse na wa mugabo James Gordon w'umwirabura w'umuvuga butumwa, akimara gushaka amafaranga arayabona, ariko kubera ikibazo cy'intambara y'isi ya mbere, amato yose ndetse biranka ko afata inzira ngo agende. Biba ngomba ko Otabenga akimara kubona ko inzozi zo gusubira mu rugo muri Afrika zanse, arababara, abona ko ubuzima bwe ndetse buhagaze burundu, kuko kubana n'abazungu burya yaramaze kubizinukwa. Hama kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 916 Otabenga agira amahitamo akomeye mu buzima, birangira yikuye mu buzima. Itariki 20 z'ukwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 915 ndetse Otabenga abaryamiye ukuboko kw'abagabo. Nimara kumva iyi nkuru yabayeho byanyavyo, yansunikiye gukora ubushakashatsi ngo menye ibyago n'amakuba y'Afrika bagejejwe ko n'abazungu
kugira ngo ndabicukumbure ngo ndabimenye. Binsonikira gukora ubushakashatsi ku rugendo ndetse n'ingendo zakozwe mu cyiswe Transatlantic Slave Trade mu myaka y'igihumbi kimwe majana 520 ku nkengero z'ibiyaga by'ibihugu vya Afrika. Abanyafrika bari bibereyeho neza, bajya akayaga k'ibiyaga bihweza kandi biti birebire n'ubwiza bw'akaranga bwa Afrika. Barumviriza uturirimbo tw'inyoni mu biti mu njyana yo kubembereza. Ariko ako kayaga ko ku biyaga vya Afrika ni kaje ko nyine gusa kagambiriye kubazanira amahoro n'amaraha n'agahimbare, ahubwo kaje kazanye n'amato y'abazungu baje bazanye no kugira nabi abanyafrika ndetse no kwiba mu busahuzi bukomeye. Baje kwiba Afrika. Ayo mato akimara kuhagera yahamaze igihe kitari gito ku nkengero ndetse z'ibiyaga ahamara amayinga, ari nako ayo mato yakomeje gukusanya abacakara benshi ibihumbi n'amamiliyoni yabo, bagambiriye kubatwara iyo hanze kugira babacakarishe mu kubakoresha ndetse uburetwa bw'indengakamere. Bapakiye abagabo ku bagore, hati bagiye n'abana ubwabo batwawemwo muri ayo mato muri ubwo bucakara. Abana bato batwaye hanze, babatwaye hanini kugira ngo bajye kubakoresha mu kwimba amabuye y'agaciro kubera imibiri yabo mito mito, kuko bo bashobora kwinjira mu binogo bito bito na binini kubera imibiri yabo. Ikindi kana abana bato bana bakoresha ndetse mu kazi ko mu nzu iyo hanze mu bazungu. Abanyafrika bari rukangijwe nk'inkoko, baracakigwa, babapanga mu mirongo miremire, bajya kubapakira mu mato nk'indagara zivuye ndetse muri Tanganyika. Ariko tugwe tugaruke gato, hari ikibazo mpora nibaza, ni gute abazungu baje ari bake ariko bagashobora kuza bagafata udutumba n'intara n'ibihugu kandi ari bake. Ariko hano hafi nza gukurikirana ivyandiko bivuga kuri the Atlantic Slave Trade, what you text told you. Bikaba vyaranditswe na profeseri assistant yize ivyo bita ethnic studies muri kaminuza nkuru bita Santa Clara muri Amerika. Uyo mu assistant profeseri yitwa Anthony Q Hazard. Anthony Q Hazard yaravuze ati mu gutanga inyishu yoroshe cyane, yavuze ati burya kugira ngo abazungu baza ari bake ariko bafate benshi, byagizwemo uruhara ndetse n'abakuru b'udutumba n'intara bo muri Afrika. Abakuru, abari abayobozi nibo babigizemo uruhara. Bivuze ngo nibo batubye ahanini abazungu baza gutwara abantu benshi muri Afrika bakabatwara mu buretwa. Tutanze nk'urugero, mwaka w'igihumbi kimwe majana 404 abanyaportugali bagerageje gutera igihugu cya Senegal, ariko abanyaportugali bakimara kugerayo bahoneruva gusenya, babakirije imyambi n'amacumu byasanishwa n'imvura. Abanyaportugali ndetse bataha imbokoboko atamuja n'umwe bahakuye. Bica bituma ndetse abazungu bamenya ko bakwiye gutangura kubeshabesha no kuresharesha abayobozi ba Afrika mu kubahendahendesha utuntu kugira ngo babafashemwo ibyo gufata baja. Babikoze biciye ndetse mu mpano n'ingabire z'utuntu tw'amafuti abazungu bazanira abakuru b'udutumba nk'ibiyo ndetse n'ubudede, bakarengwa bakanezerwa bikabasiga. Abo bayobozi kubera guhaba gusa ivyirore byo kwirabamo ndetse ba maskini ya Mungu, bagasanga kuva bakivuka ntibari bwibone ndetse mu maso umuyobozi bamuha ikirore cyangwa se kiyo akayoborera abene gihugu ayoboye mu mahonero y'ibihe byose, arebwo bucakara. Abazungu bakomeza kuzanira abayobozi b'abanyafrika izindi mpano z'ubujuju nk'amasahani, imyambaro n'amashuka. Abayobozi ba Afrika bagafatwa
bagafatirwa ndetse mu mitego y'amafuti ariyo y'impano z'amafuti nyine, ugasanga batanze aho bari bayoboye babatwaye hanze. Abakurambere bacu ndetse bari bayoboye Afurika bakibara kubona izo ngabire bahawe, nyuma baza kwemera koko yamvugo yamamaye ngo inyuma y'Imana hakurikira umuzungu. Yumvikana ukuntu umuntu mukuru ashobora kubaho imyaka n'imyaniko ataribona, maze umuzungu yamureze icirore akibona akumigwa. Abayobozi b'iyo myaka ba Afurika bongera kandi babazanira impano z'inkoho bita mugobore, nabo batsi noneho ni finale birabasiga, ubwenge buratakara. Nibasunikira mu kugurisha bene wabo ku bazungu kugira ngo bajye gupfira kuri mu bucakara. Ariko burya bahera mu gutanga ba bantu bitwa abagizi ba nabi, kuko atamagereza akomeye yari ahari. Aba bantu b'abanyantege nke nabo barabatanga ku bazungu, ndetse n'imfungo z'intambara baba barafashe bivuye ndetse mu ntambara z'amoko n'uturere. Uko niko abanyafurika benshi bafashwe hakoreshejwe ibimoko n'iminyororo yo mu izosi. Icyari gisigaye kwari kubatwara mu rugendo rw'amarira n'amaborogo. Nko muri Tanzania aho bava mu ntara za kure bagafata urugendo rw'amezi nk'atandatu ku maguru kugira bagere mu gace bita Bagamoyo ku mazi no ku nyanja y'Abahinde kugira ngo burizwe amato yari ahari. Aho hantu ndetse hari icicaro cyo kugura no kugurisha bajya. Mu nzira ndetse abahungu n'abagabo barabakona, abandi bakica ubugabo bwabo kugira ngo mu kayira ntibaryamane n'abagore ngo baterane amada, nyuma ibicuruzwa byabo ndetse byononekare. Ibyo bicuruzwa nabyo bikaba ari abantu nyine bo ku bw'Abanyafurika. Ubugabo bw'abagabo barabwica gukonwa kugira ngo bazogire ingufu zo gukora akazi kenshi kandi karuhanije. Ikindi kandi imbere yo kuburizwa amato babanza kubashira mu nzu zimeze nka gereza kugira abandi bagwire aba babone kuburiza ndetse mu bwato icyarimwe, kandi inzu zibasanga zirimwo umunuko. Ayo mazu babashikirizamo imbere yo ko ndetse bapakira amato ngo batwagwe hanze kugurishwa. Hari n'abahava ngo ndetse bagurishije kenshi yanini bagatwara abamaze kuwa bazi aho bashiriye abari bo. Sasa hari inzu babagerezamo ndetse izo nzu wasanga zimeze nabi, zuzuye umunuko, zimeze nka gereza, atadirisha ryo kwinjiza akayaga habe na gato cyangwa ngo n'umuco winjire, kandi bakamara iminsi muri izo nzu. Abacakara niho barara bakaharira bakanahasoba bakanahituma, ubu kamenya ngo igihe cyose bahamara babaho nk'ibikoko, babana n'imisobe yabo ndetse n'amazirantoke yabo nyine ariyo baryamamwo. Niko bafatwa kenshi muri izo nzu babashikirizamo ndetse imbere yo kurizwa amato. Kenshi iyo basosa ntibabaha ibyo kurya, ntibabaha n'amazi yo banyotegwa. Benshi bakicwa n'inzara, abandi n'inyota, abandi nabo bakicwa no kubura akayaga ko guhema. Inzu nk'iyo ndetse yari ihari muri Tanzania aho bita muri Zanzibar, hakurya ya Tanzania gato, hambavu urusengero rwa Anglikani aho bashikirije abagabo 50 bahamaze iminsi, ndetse kubera umunuko w'ibiziga bahasanze n'inyenzi nyinshi no kubura imwe zo guhema, nabo ndetse barangira ko nabi cyane. Aho nyine Zanzibar ndetse muri rwa rusengero rwa Anglikani niho hari n'isoko iyo kugurisha abacakara.
kandi kugira ngo bagurisha abacakara bakoresha ikimoko c'imigozi y'ivyuma. Abaja barabazana bakabakubita ibimoko, ubutarize hakabagaragaje umutima ukomeye kandi ko anakomeye nyene bakamugura menshi. Ariko bakubita ikimoko agacarira agasuka amosozi cyangwa agakoma induru, uyo igiciro cyo kugugwa cyaba kiri hasi cyane. Kandi iyo watanga amafaranga kugira ngo ndetse baguhe uyo muja akomeye atarize, mu gihe akubiswe ikimoko baraguhereza n'inyongeza bakaguha kandi kana gato bakura mu bacakara wasanga barafashwe bafise abana, bakaguha inyongeza bakakongera tu iyo nyongera ukayihabwa. Ariko kandi ubundi bugome bw'abazungu burya ku bagore bafatwa bafise utwana duto cyane two nta kamaro batubonamwo, ahubwo baradufata bakadukerera nk'inkoko, hama bagafata udutoke tw'ubwo bwana bakadukoresha kwigera kugira ngo bafate amafi, nk'uko bashira ku imisiba bagakoresha ubutoki kwigera. Iyindi nkuru ibabaje burya mu mateka nuko igiciro bagura abaja 10 cyari kiri hasi cyane y'igiciro woja kugura impene mu isoko, bivuze ngo bacakara 10 barutwa n'impene imwe, dushingiye ku gaciro k'amafaranga yatangwa muri ivyo bihe. Inyuma yo kugura abaja banyene kubagura aba batekanije ivyuma bishushe ibyo kubashira ko nk'ibimenyetso biranga ko arabanaka, bakabaturira pe. Ba kapiteni ba mato nabo ayo mato atwara ndetse abaja mu mazi abatwaye hanze, bano bashira ibimenyetso ku bacakara batwaye mu kubaca amatwi. Bivuze ngo iyo wabona umuja yaciye ugutwi wacu menya ko yaguzwe kera afise nyenewe. Kandi mbere yo gutwarwa mu mato ngo abatware hanze, abaja barabambura impuzu bakabasigira ko munsi konyene, bagaca babamwa ibipara bibonerana pe. Babama kugira ngo ndetse birinde inda n'imbaragasa mu bwato, kuko batwara mu bwato mu kiringo cy'amezi menshi cyane atakoga atakiniki. Bakabapanga ku mirongo babinjiza mu bwato bafise ibimoko bakubita kubi n'inyama ziva ku mibiri yabo. Kandi abazungu batwara abacakara burya baba bitwaje ibigwanisho bihagije ku buryo abanyafrika bashatse kuyigumura babarasa ndetse bakanabakubita amakombora mato mato yibaye ngombwa. Kandi ayo mato wasanga pembe ari kwinsenga ntayagiye kuroba, ariko izo nsenga zaca kwa nini kugira ngo umunyafrika agomba gucika izo nsenga zimusame ntarenga umutaru. Kandi aho babikwa mu bwato munsi wasanga ari hato cyane, ndetse muri ayo mato ari na hagufi ku buryo bitakunda ko unatambuka wemye, wagenda wunamye, kandi ugasanga uri ahantu hato cyane ku buryo hakubana, kandi ukahamara igihe amezi uri iyo munsi utameze neza, utaryama neza, uticara neza, utanagororoka. Benshi bagiye bagwaragurika ibigwara byinshi kubera kumara ibihe by'amezi batoga bataniyugumura. Rimwe na rimwe hari abazungu babakura mu bwato hariya munsi bagategeka abacakara gutamba ngo babanezereze, ababyanka bagakubitwa ibimoko biriko ivyuma inyama zikomoroka. Kenshi naho abo bazungu bari batwendetse abacakara muri ayo mato, iyo bumva byanse kubera batazana n'abagore babo b'abazungukazi, baramanuka habaja bari bafungiye bagahita muri abagore bakabaduganiye hejuru gato mu bwato bakabasambanya nabi cyane, maze bakabarikora bagasubira mu bwato hariya munsi abandi bacakara bari. Ariko kandi bumvise uyu mugore bakuye ndetse banezereje, bakaba bajya kumutorayo bakamusambanya uko bukiye n'uko bwije bya hato na hato.
birizereka ko mu myaka mike abanyafrika bangana miliyoni 12 n'inusu batwawe ndetse mu buja biciye muri izo nzira wumvise z'umubabaro, ariko ico gitigiri ni gikekwa gusa, ubundi baranarenga. Babacisha mu nyanja ya Atlantique bajanwa muri Amerika muri izo nzira wumvise, ariko burya sinavase twavuze n'ibike gusa mu vyago bagiye bahura ndetse navyo muri izo nzira, ariko kandi mu banyafrika 10% mu batwawe barananiwe kwihanganira izo ngendo z'uburibwe n'akababaro bazipfiramwo. Warahimana ndetse ibahe iruhuko ridashira. Yegeje mwumvise muri Amerika ivyabaye kuri George Floyd muri Amerika aho ndetse uwo mwirabura yishwe muri Amerika akandagiwe mu izosi n'ivi, bimara iminota 9 birangira apfuye, kandi byose biba imbere y'abantu. Umugabo ndetse acahagatijwe n'abapolisi 4, ariko ibyo byose biragaragara ko ubuja busa n'ubutarahera. Nayo mpamvu hariho ibitabo bivuga ku buja bwo mu kinjana ca 21 ca none. Ivyo navyo tuzobiyaga mu kindi kiganiro kuri YouTube honyine.